Mbe woba wari umaze kumva yuko hari inzoka ku isi zikaze cyane? Ndazi wari umaze kuvyumva, ariko ntabwo wari uzi inzoka cyane cyane zisanzwe zifise ubumara bukaze. Uyu munsi ku kiganiro cacu wari ubizi, tugiye kukwiganira zimwe mu nzoka zitanu zikaze ku isi yose. Ku mwanya wa mbere turahasanga inzoka isanzwe yitwa Belchers Sea Snake. Iyo ni imwe mu nzoka ikaze cyane, iba mu mazi, ifise uburebure bw'imetero 1.3 gushika ku metero 3.5. Izo nzoka kenshi zikunda kuboneka mu kiyaga c'Ubuhindi no muri Thailand, Indonesia, Philippines. Izo nzoka zisanzwe zifise isumu ikaze kandi ifise umubiri wonze. Iyo nzoka isanzwe ifungura udufi duto duto tuba mu mazi, ndetse igafungura n'izindi nzoka ntonto ziba mu mazi. Iyo nzoka iyo igukomoye upfa mu minota itarenze 30, kandi isanzwe icira isumu ikaze cyane. Belchers Sea Snake ishobora kwica abantu bangana n'igihumbi kimwe n'amajana 8, ariko igitangaje nuko iyo ihuye n'umuntu idapfa kumukomora utayisotoye, kandi igukomoye iraregera isumu ishobora kugusigira mu mubiri. Yoyo ishakira ashobora kugusigira isumu nyinshi cyane canke ikagusigira isumu nkeyi cyane. Iyo igukomoye Belchers Sea Snake iguca intege z'umubiri, ugashuha umwanya ku mwanya. Inyuma y'iminota 30 utagiye kwa muganga, wewe reka nta kibuza yuko hasiga ubuzima. Ku mwanya wa kabiri turahasanga inzoka isanzwe yitwa Blue Crate. Ni inzoka ifise uburebure bw'imetero 3.6. Kenshi zikunda kuboneka ku mugabane wa Aziya na cyane cyane mu gace ka Thailand. Ni inzoka ifise isumu ikaze cyane kandi ikunda kuba mu mazi menshi cyane. Igizwe n'amabara abiri, amwe mu mabara yayo ni ibara ryera n'iryirabura. Aho tuzi izindi nzoka zijya udukoko duto duto, ariko Blue Crate ijya inzoka ngenzi zayo. Iyo igukomoye iyo nzoka Blue Crate, yoyo ikwica ku minota 35. Mbere aho igukomoye uratakaza ubwenge no mu bihimba vyawe by'umubiri bigatangura kuba paralyze. Iyo haheze ikintu c'amasaha 4 utarashika kwa muganga, eka nta kibuza uritaba Imana. Ku mwanya wa gatatu urahasanga inzoka isanzwe izwi ku izina ya Inland Taipan. Inland Taipan iboneka muri Australia mu gace ka Queensland. Taipan nizo nzoka zifise isumu ikaze ku isi nzima. Iyo igukomoye umubiri wose uba paralyze. Umuti wo kwivura mu gihe wakomowe na Inland Taipan urahari. Ikindi nuko iyo nzoka idakomorana cyane, ariko iyo igukomoye nta mahirwe yo gukira. Inzoka Taipan ifise isumu yo kwica abantu 70 n'abantu 90. Ku mwanya wa kane turahasanga inzoka Eastern Brown. Eastern Brown ziboneka mu burengero bwa Australia. Izo nzoka ziboneka ahantu hose ho mu gihugu ca Australia usivye ahantu hari amashamba. Zifise uburebure bw'imetero 4.9 gushika ku burebure bw'imetero 6.6. Iminwa y'inzoka Eastern Brown ifise ururimi rwirabura, kandi zifise amenyo maremare cyane n'amaso yayo n'ubururu. Inzoka zikunda gukomorana cyane ku murango Eastern Brown, inzoka zishe abantu benshi cyane mu gihugu ca Australia. Ikintu kimwe nuko Eastern Brown zidafise isumu nyinshi mu mubiri.
ariko iyo igukomoye itangura kugusigira bimwe mu bimenyetso byayo igusigira mu mubiri. Amaso araba umutuku, amaraso nayo akaganda mu mubiri, umutima uratera cyane, umutwe urameneka cyane, eka umubiri wose uraba pararize. Isumu y'inzoka Brown Easter yica mu minota 15. Utarivuza uba witavye Imana. Ku mwanya wa gatanu turahasanga inzoka isanzwe izwi n'abantu benshi cyane, mbere benshi mukunze kwibona mu mareresi. Iyo nzoka iri ku mwanya wa gatanu yitwa Black Mamba. Black Mamba ni imwe mu nzoka zizwi cyane ku isi nzima. Black Mamba kenshi uzoyisanga ku mugabane wa Afrika. Ku isi hari ubwoko bw'inzoka bwinshi buriko bugenda gusa na Black Mamba, ariko Black Mamba yoyo irisangiye kameremere zayo. Icambere nuko Black Mamba ifise ububasha bwo kuba ku butaka ndetse ikongera ikaba hejuru ku biti. Ikindi womenya nuko Black Mamba inyaruka cyane. Black Mamba ishobora kugenda ibirometero 10 ku isaha. Black Mamba ifise uburebure bw'imetero 6 gushika ku metero 10. Hariho n'izindi nzoka nyinshi cyane zifise uburebure bw'imetero 18 gushika ku metero 20. Aho iyo ni Black Mamba iba yakuze. Black Mamba ifise ibara ry'umunyota. Black Mamba itandukanye n'izindi nzoka, aho yene mu kugukomora ishobora kugukomora yikurikiranya n'incuro 14 canke 15. Isumu ya Black Mamba iri mu bwoko bwa neurotoxins, kandi iyo ishatse umubiri w'umuntu irihuta cyane gukomora ku buryo mu minota 10 ibitanguye kugukomora. Kandi Black Mamba ni inzoka ikunda gukomorana cyane cyane ku kuguru. Ibice Black Mamba iyo igukomoye itangura konona navyo sibindi, ni bice bimwe bimwe by'ibihimba by'umubiri, aho nshobora kukubwira amafyigo arononekara, umubiri uravyimba, amaraso aragandana, eka umubiri wose uraba pararize kubw'isumu ya Black Mamba. Mu gihe utagiye kwa muganga mu minota 30 gushika ku masaha 3 ushobora kuhasiga ubuzima. Reka nkubwire yuko izo nizo nzoka kwisi zisanzwe zifise ubumara bukaze cyane. Eka aho uyibonye ice kure. Reka tubashimire. Yari jewe Ciza Ali Osama yariko arabashikiriza iki kiganiro warubizi kuri Uja News yahoze yitwa Justiza Pro. Ubutaha tuzobiganira kuri Zone de la Silencio.